Irankunda Mireille numwe mu gwaruka rw'abarundi asanzwe abana muri Leta Zunze za Amerika mu gisagara cya Phoenix, Arizona. Yesu yapfuye kumusaraba kugira ngo aducungure. Mu kwezi kw'indwi ushize kuno mwaka wa 2017 yari muri batatu bashitse muri finale za Shemeza Artist Award zikaba zabereye mu gisagara cya Rock Island muri state ya Illinois muri Leta Zunze za Amerika. Naraganiriye nawe nka The SYB Show aho natwe twari aho muri Rock Island, umviriza bimwe mu byo twaganiriye nawe ukuntu yabonye higanwa nuko yari yiteze uko riza kugenda, akaba yafashe ikibanza kigira gatatu. Wasanze ibirori bimeze gute muri rusange? Uko navuga nasanzwe uko ndariko ndiyumvira siko byagiye. Imana yabigize bigenda neza, so ngushima Imana kubyose byabaye. So akarorero ivyo wiyumvira wavuga ati ntibigenda nkuko warusanzwe ubizi ni nkibihe wabonye ko vyatandukanye igihe wabikora? Ubu gusa ndariko ndavyiyumvira. It's better the way that it happened today because it made it seem when we're performing, it made it seem that probably there is people out there who does care and who does want to defend, which is motivate us to do good, to have, you know, that strength to do it. Because some of us when we came we were nervous, but then after a while when we got used to it we were nervous. Okay, igihe wariko uraririmba umujaji yabagize ibibazo byinshi kugeza havuga ati urashobora kuririmba indi ndirimbo, wiyumvise gute, wavyakiye gute? Kweli haja iyo ndirimbo ndakitoye ariko ndiyumvira kweli indirimbo iri hasi cyane intuze transpose, rero ndaciye ndagomba kuririmba izindi ndirimbo sindari fisa ntuze umwanya wo kugira muri studio kugira amajwi agirira intuze, so avuze ngo ngende kugira yindi ndayumvise mu mutima that is shocked muga ngene ndariko ndavuga okay, maybe this is another chance that I can prove to them kubera the first one itunigarira imeze neza, but maybe the second one I'll try my best. Okay, none hari indirimbo bakubonye mu igihe twafata ijwi kubera ko utaririmviriye? Yesu yapfuye kumusaraba kugira ngo aducungure, amaso yiwe yamenetse kubera wewe nande. Kubera iriya ndayiririmbye gusa ndari muri studio hari umuntu yariko arakora intuze iyo beat amarere iyo ntuze y'amajambo aciza mu mutwe naciye ndayigira gusa ndavuye kuyiririmba, sindavuze ko ndoyiririmba ngaha mugo navuze gusa ko ndagomba kuyiririmba bayisore. Okay, urabona uriko uraraba ngene higanwa ryagenze, wari umwige mumwe mu bahungu babiri, niki kintu wobwira abandi bantu bariko bararora The SYB Show bijanye n'iri higanwa bivanye n'abatinya kuba batobijamwo, ubwire abavyeyi canke n'abandi bantu wabonye bigoye cyane? Kwari ntibigoye ko ndariko ndiyumvira, ndahora ndiyumvira ko ushobora kugendayo uririmbye nabi, no muga sice ngana ngo kuririmba ukuntu nyene byariko biragenda umenga ukuntu warukora bitegura sikwene biba, so ivyo ndababwira abantu tse abandi bakobwa nkanje canke abandi like other youth like me nikuza barashobora intuze talent yabo kubera goma inyegeza. I cannot say that it's bad, but you just have to show off your talents and kuza ngena ugomba kuzuraririmba mbere kuzuraririmba wenyene urabe n'abandi kuzurashiramo muri izo ndirimbo zawe. Uyu yari Mireille yavuye muri Phoenix, Arizona, akaba yari hano muri Rock Island ariko arabera ihiganwa rya Shemeza Artist Award 2017. Okay, kano kanya rero Fatima Ike uvugane n'abantu bawe ugira ibyo babwiye kuko bizororerwa n'abantu benshi, abavyeyi ni barabushimira bashimire akanya ni gwawe cya kuri Mike. Kweli je ngomba gushima abaje
kundaba n'abazi kunsuporinga sindarinzi kuko abantu bose bashobora kuza muga Imana yabikoze baje kandi ngomba gushima n'abavyeyi bose bandi ukwe nkaza kubera kumwigeme uru n'urugendo runini so ngomba gushima Imana ku bintu byose byabaye kandi n'abandi bafise talent ni muze murazisohora ni muze muratinya ko mutashobora gucinda naho udacinda italent yawe urayerekana ico ni ikintu gikuru murakoze.